ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ndumva ari cyongezo urakivuga za come on hari kintu ufise cyo kumbwira I ask you again hari kintu ufise cyo kumbwira ndabona nta cyambo kugina soka mbira John reka nawe gushaka kwigira umuntu hatari iyumvire ujya ntimeneresha iziretse ibyo kwibya jewe sohoka rero rimwe sohoka kabiri sohoka ibyo birofasha mu mitwe yabo huza ibintu by'ibiturire gusa n'amafaranga wombwira gute yuko abantu bagisigaye bafite umutima mubi ku buryo hageraho aho twahitamo icyo umuntu ashoboye cyangwa impano nziza bakatubashyira imbere bya kamwana wa mama plutôt sola kumwe atamwukintu na kimwe ashoboye ntumbwire ko rimwe ninjira mukavuga na telefone agusanze no muhira aho ngo yifuza iki mu bisanzwe twebwe ku kazi kugira twakira umuntu turaba yuko abazi kwandika story na script ikindi kintu akabase basic acting abo rero niko nakubwira tuca tubahiganishwa muri abo bose tutamwe abantu batatu tukabaha kontra tukabashyira muri filime nshasha nk'irese nshasha tuko turategura rero kukazi ari umutipe yitwa Richard yavuye hanze ari muri babana bakuze bareza amaboko yaje kuyandikisha muri y'amahiganwa yacu nta kintu na kimwe ashoboye mu byo twavuze twe dushaka ariko bashambya ngo batange ibiturire amafaranga kugira ngo tumwegeze imbere ngashoboye ngo gupasa ivyo je sinshobora kubikora none wavenga ni we Richard cyane ekaha uyu n'umukorege wanje ku kazi rero niwe baciye ko kugira ngo baze ampe igiturire jewe ngo hama ngo shoye kumwegeza imbere y'amutipe jewe rero nafashe ingo yuko nashobora kumwakira hatushaka yabicobaye makubwa kuzi gusa witonde ntibazogire nabe no kwibinza kino gebisike bigoye hafu wavutse ikindi mu minsi yose je maze kwisi nta mundi abona fa kabiri sa bonne chance bye wariye rero niba tumeze neza takibati ejo tuzuka mu gitondo ndagutekere hama nawe uca witegura tangure kumenyereza kwagitinga maze have bagutwenga ufata nk'ikiro ego birumvikana kiye gihe muso wa mbere nja kuri kamera na confidence nifiti kubera nyine ryari ryambere ariko mani nacoza kinkanga none bikora neza rero na mpamvu yo kwimenyereza kandi haranagera ntukijajare kuko umukinnyi wese atagira amazoezi ntaca amaze mu kibuga rero niyo mpamvu utegerezwa kwimenyereza hama ugasubira kuba umuntu wa danje hamwe batazogutwenga kugira babone ko wasubiye inyuma sawa ibyo uvuga ndavyumva kandi ndabitahura kushobora n'ibindi Mauki wari bagiye telefone merci uzi ko ari ivyo yo
urakoze waye hama mawuje sawa cyane ko nyine utonyizera ariko ibintu agomba kubwire yaringira akamaro cyane kuri wewe ubu tagomba nzanira isakuze wa mwaka kanya nuru rugubona ntararurambiramo rutarakomera ntarashinga imizi utanguruza n'ubujambo jambo mawuje mana ndakwinginze ni kuri ko Imana ntunteranye n'abantu undavye neza jewe no kundeya wanje no sakuza jewe barira numve sawa jewe rero mabuje James amakenga kuri hariye nubwo abikumvishije kugeza yehomera ko mubana cha ari yakumenga n'umwana mwiza umufise ko amakenganya baki niwe kineza hariya narengaruka nkakwirimbura kuva gusha hejuru chembo numenga hariya niwe mwiza kuruta wewe ariko ntuvyumve nabi kora ko uravye na boss ukara n'ububogare bwiwe urabona ko atikorako kandi arayandi makuru mfise nayo yuko hari atakibana n'umugabo wiwe kuva abayezi rya ndoro ubwo rero umaneze ko hari atamugabo afise akimwitaho oya nana kimwe nako ndavuga nyine hataragira ko nimenyereza kubera niba rashira no muri groupe ya team n'abatoranwa niba raheze kubatorana urumva ari ntiharagera. Okay sawa ariko menga hari kintu warubonye turahora ngiye oya nibisanzwe nuko gusa naye mbonye umuntu ndamwitiranye na fiko ariko si fiko na fiko n'imigaro yiwe yogenda n'amaguru. Okay reka nsimbire muhira turasubiye. Okay wakoze rero reka Jonje ngaha anyugira ndawo umuntu araho. Okay sawa kubera iki wabonye ko nakubonye hamanuze kundamuza rero bikitse akagaruka bivuze ngo ujya amanya ku kazi wose azoba karamwitaho kandi re boss nawe niho bone cyo kiyagira ngo aciteshe kimushatse asoni nagatangara ko ari ikintu kiziba we cyari kuva muri wewe uza kumbwira nagenda kubwira Abel ujye ubona je ndamuzi cyane kuko twariganye kandi igihe kirekire ndamuzi bihagije nta kageso yigeranye ko kuyebayeba ngo agenda kuyerera mu bushurashuzi nta n'umusi w'igitangaza rero nawe ko aravuga ngo aryera ngo iki rero nagenda kumenyesha yuko burya no kugira ndanamuronge bikunde aze ankunde ashire mu rugo aya mahigwe ndayarose kubera ko yavanye n'umugore wiwe rero ntabwo naje gufyina nusubire kwibaza yuko yokora ikosa nk'iryo cyo kuja kumvanga tena ku mukozi nibishoboka ahubwo iyo tumunavuga ati azokenda ku mugore wa mbere kumbure iki niki aje ku mugore wa mbere aho nari no kumva nakatoya none kuri hariya umukozi wiwe ahemba nibishoboka umuganje nashobora guturutoma Abuje ikibazo cyawe nuko umenga ubwenge bwawe bukoresha bucuritse nako umenga nyine umenga ntibutondetse neza undi bwari umwana mwiza none nawe gerageza wiyumvire nimba ari barashwanye na boss ntumenga icyo bapfuye hanyuma igaruka giwe igaca rituma yirukana umugore wiwe wa mbere wewe rero urumva neza yuko yo baje mu kazi gusa wewe kuma aho wicaye ubwira bwere neza ngo aje mu kazi ngiye usanga aje mu buzi ugasanga ubwo buzi nawo buhombeyemo ntuzuve wose nakubwiye ari narigeze kugukorera amakosa n'ubu no musi ncicuza sinifuza kandi gusubira kugukorera irindi kosa zotuma mu buzima bwanje ngumana gahinda kandi kuko amakosa adatahuritse rero narindiriye ngaha kugira ngo muganire muhejeje hamuze tuvugane gutyo simave nsanga ndakwiciye ibintu byo gufasha mu buzima uraciyumvira ibintu vya Prefect Peter mu mutwe bijya mani vyararenganye aho bwicare kuba ciza iyo waza kundamuza nkagutama umwana mani ukigeragereza cyo ntabandi shaka nkunda wewe gusa
numbwira ko ivyo bintu kiri mu mutwe wawe je nzi ngo vyararenganye nimba ari bidashoboka ko umutima uhagarika gutera amaraso ko umuntu agihema ni nako n'umutima wanje udashobora guhagarika kugukunda wewe. Anyway, ibyo sivyo vyari binzanye, nizera ko umunsi umwe ntahora kandi tukabiganirako. Hama rero kubijanye na yanze wari wantumye, nagerageje kurondera henshi hatandukanye. Aho na Euronse basanga imodoka idashobora kuhashika, ahandi nasanga ari mu rupangu rurimo abantu benshi. Rero ncangira amakenga ko nshobora kugushora ku hantu hari abafana bawe gutyo bakagutwenga. Sinzi rero wewe icyo hitamo. Ibyo gutwenga n'abafana ivyo narabirenganye kuko narabimenyereye naco bikimbwiye. Aho guceruke kuraba aruke kuraba ati iyi nzu igenda ndeshere wanje izo mubera. Gusa ibintu mvuze no byageze umutima je nako ndifite Bivuga ko tuzokugira nkunda. nyine ndashobora kuzogukunda ariko so ubu sinakubesha ngo nuja ngaha nkabwira umuntu ngo ndamukunda bivanye na kahise kanje narakomeretse cyane sintegure kuja mu rukundo no munsi ku vy'ukuri uri umuhungu mwiza kandi niwe muhungu wasubijemo icizere cyo kwizera ko urukundo rwa nyago rukibaho kuko warankunze utitayeho ngo nokora iki ngo ndi iki ngo ndi umugore ibyo byose wavyirengagije urankunda ariko rero nagenda kubwire yuko nivyashika ngafata ifire nzoyifatira iwawe niwe tuzokundana nawe ariko apana ubunyene sindaja muri iyo gahunda uri kurangiyoshaje kubwira umutima wanje ntutonore ndabizi kuva kera ni kuhoza ungenza nta musi nyogeze nyishura nabi warangiyoshagyosha gusa imisi kabandanye ibandanye ariko vyarangenda kuze burundu narazi ko nubu ari vyo uriko urategura ogi nyizere ndagusabye ninaja mu rukundo nzohitamo wewe nawe ndoguhitamo sawa umva ndakubwire Marobe werabana nibikuraba ukora ibikwega ivyo bindi navyo ubireke kuko uri kurinjira aho udakeneye kwinjira kuko nta n'ubwenge ufise aho urumva uri kurakoresha ibiharuro bingahe uwaje mu kazi je ndi mu rugo ivyo mva duhurira hehe nawe cyangwa umva hurira hehe na boss kandi kindi kintu no kumenyesha wige kuvugana n'abamabuja nyamba ruko mabuja wa mbere yari yakureze koko yakureze umurundwa yakureze tambukuzino Jesu uko ugira discipline ibishati ngene bimeze genda hariya Mabuja basirindira nibagiye ikintu kimwe ko boss yambwiye ko ari transfer za kuza kudutora ngo twari ibintu vyawe muhiri wiwe uzi ko nanyibukije ahubwo je nenzi ko azayageze no mu nzira aza wecu mu telefone umubwire dizi witere ku kadomo azi ko yashitse kugira ngo tugende sawa nawe uraro tubona ngo hari yango aje kuntwara mugabo niki awe nta bwenge ufise subira hariya mu kazi kawe amateshwa ya Mbabazi kwanza nagutebeje. Karibu mu modoka tuvugana. Ni sawa. sawa Sorry ndibaza nagutwaye umwanya. nta kimwe ahubwo nyine yemeze gute ko mpamagarenga Bo. Je nabonye nyene twuvugana gatoya kandi atari maka ngo tuje handi hantu ariko kuko nabonye ari ikintu cihutirwa. Numvise amakuru avuga yuko wahora ari madamu wanje yoba yarakurondereye inzu yo kubamo. Sinzi ko yayirose ariko rero ikindi bomenya nuko uriya mugore nitukiri kumwe naramwirukanye. ego natumye umukomisiyoneri n'uno musi twamanye
yambwiye gusa ko tanzu nziza araronka ndamubwira ati genda ubandanye iyo nzu nziza. Bo ndari cyatumye ndakurondera byihuta je nawe siciyumviro canke igitekerezo ciza mbona umengo cyo dufasha numva woreka ibintu byo gupanga inzu aho bukaza ukaba muhira kubera ko inzu ni nini aho kujya marahari nayo amafaranga ukareka kuyapfisha ubusa hanyuma n'akazi kacu kagenda neza turi kumwe ndibaza ko namwe byahora bikugora ugasanga karapfuye canke ari byo bidahuza wegereye muhira byo bigenda neza. Muhira wawe none we ufise umugore nzi ko mu nzu ubanamo n'umugore nandi ndi umuntu w'umugore uzanye muri iyo nzu yawe uri kumva ko umugore wazo bifata gute? Bo ushaka kugira ubwoba kubera yoba ari uwundi mugore atari wawe undi ngira warumenyere ariko uwo mugore ndazi ko atazokugora kuko n'umugore mushasha kandi atashobora kukwinjira mu buzima cyangwa atwinjirire nibaza ko atashazokutwara kandi gikuru ni jewe nyene urugo nije nshaka yuko inyungu y'akazi imera neza je nibaza yuko ivyo ureka kuvyiyumvira ko kwiyumvira madamu uko kaza muhira. Okay, nimba ari byo hisemo nyene bwo katubikora nyene. Merci kuba unyemereye kandi ntiwangoye ntiwagoranye mu kumva iciyumviro canje ahubwo mbona ibyiza uca witegura nko mu minsi ngaho 2-3 ukambira nkaza gutora kujana muhira ukarekana n'izo stress zo guhiga amazu. Sawa rero. Okay, ugira umugoroba mwiza. Ugambe ndagushimiye kuko igoro kose wagize. Imana iziwe kubyara mu ngudu simwe na fiko fiko. Mana ntumva ukuntu nishimye. Kuzi we n'ibikiko shikije mu mashimwe nkaho wamengo ni ikintu cya grave nagukoreye. Wowe ushobora kubyumva. Hewe umutima wanje uratuje uzuye amahoro. Kuko nimviriye ikintu mwakoze. Mana cyo numva no sinzi. Kunguvu nazo nifitiye. Ubu nagoriyeti niyo yoza nashibura hariya. Ego mama ngo goriyati ibaza ko ari uruyoya. Naho nyine hari inzu yo nubwo woterera itoshika no kuri 2 metres. Nawe ureke kigatanya ngo ni goriyati. Ikibazo cyawe ibintu byose ubona ko ari blague. Nk'uko nako ndiko ndagufinatisha ariko nk'uwo kwinjira muri jewe. Niho cyo nako ndiko ndafinata na gato. Cyare mbwira. Mabuja iki cyateye bunezero. Urana ya Deri John yakubwira ngo umufashe. Ubu diri yaciyemo atakibazo kibayemo atanikibajije ndetse nta nicitamitsemmo. Kuzina buke kurancanga uri kuvuga idiri yahewewe imwe wa mujama mwe twagira turangira kuja Dubai visa bakayiba cyangwa imwe yariya Iyo nyene amvuye mu kabari nanyoye nariye nk'akana gashaka kaboze acambira rero ukuntu Abel yamusubije mu kazi yaramuhamagara amusaba n'imbabazi. Ubu rero mugiye kumusubira kumubona wane superstar wanje ngiye kubwira mama guru TV runini apana kaja kadogo umenga ndiko mbona urudome rwo muri Bible shaka runini ndoze ndamubona uko ari neza mvuga ati umukobwa wanje bon nouvelle kandi na bonne chance gusa je ndi sire neza ko atazoreka kumugarukana kubera ko papa yabishyize n'inguvu nyinshi abifata nyene nk'ivyiwe. Urumva ko itari kushobora kunda katamuzara ubicingenzi gihari nuko nyine acanye imifato wiwe nta bindi cyane kuri mwarakoze ndabashimye inguvu mwashitsemo nukuri Imana gusize ibahembe. Sawa rero je kanaye naye mvanye kubaramutsa papa nava tatasangaho nizi binduburu bye rero. Sawa rero gute twavuga muri telefone naje. Sawa Genda biguhe ndaza kuza kubera ku mugoroba sivyo? ahubwo bro ejo mu gihe nasanze washapfuye kandi nashaka tuganira rero cyandanga kubikubwira ariko sinzi ico kintu kibubwira ugiye mu kazi canke ndindire
tuzovugana utashe. ariko siwe misose wamuvuga yuko inkuru yamaze gusohoka itegerezwa kuvugwa ahubwo gira ningogo kubimbire kubera amasaha ageze sinshirwa mu kazi kabandi Fa kushuha. Nubundi si birebire nshaka kubwira ahubwo nakaguru keza gusa ashaka kuguha. akakuru keza akakuru yabaki Akakuru keke ari. Ejo navuye muri ko hari nca kumuraba. Acambwira ukuntu Abel yamusubije mu kazi yamubabariye. Rero vuba mwiteke. sa Abel yasubije mu kazi Aria oh my god wow akakuru keza ndeka kukubesha mu bintu byose nasengeye uzi igisigaye ni wewe Tangurire. nta kintu na kimwe ntanguye ahubwo gusa igisigaye nuko wigabye ukanzanira umwimbu umeze neza ahubwo hariho n'ikindi kintu umunsi mwahuye na Aria uzumubwira ati ukazora mu kubaye umustar uzumwibuke ndavuga ze yibuke jewe hari ikintu kihari abasitari burya n'abantu badafise ubuntu iyo bamaze kugafata baca bacika abantu mengo nibiwerewere ariko nizere ko Aria azonyibuka Waravuze neza mugakana no gushira mu by'amashuri ko twari ku nkuru yari ukaze mwuko. Gusa ntaje. Sha niyakwibagira. Wapi sinavyibaza. Ariko ico nzi cyo nuko ategerezwa kwibuka kuko yibuka neza wamugiriye. Kuko akwibagiye bariki rero kubivuza. Come on nuko nyene basugira umusi mwiza. Kazi keza muga. Oya caje Ngashitsemo. Mushika aho nyene. Tuseu. Hama rero icyatumye ndaguhamagara duhurire hano basi nashatse gushika muhira nashatse duhurire hano haruguru gatoya muhira kuko igikuru nuko ndakubwira ico nshaka tuvugana rero ikintu ushaka si kindi urazi twasezeranye ko uza kwimuka ukaza tukaba hariya muhira kugira dushobore gukora neza kuko burya ikigo ca industry ni igikorwa kinini kugira dushobore gukora neza dukora ibikorwa byinshi nuko tuba turi hafi na hafi rero bashaka ndaguha amafaranga nimba hari ico udafise uzo kirondera nimba ari sakoshi wongereza kugira ushobore gutekera ibintu byawe ubizane sibyo Shakoshi canke ivarisi sinzi niyo ivarisi nogura kwigwa mu bintu byanje byose yabingana gute erega simpaka ngo ushiremo ibintu byawe byose ushiramo ibikenewe cyane cyane ziya mpuzu tuntu mwene utwo ariko apana gupakira ibintu by'amadobo amasahani bika amasafuriya ivyo ntibikenewe urazi ko ivyo ndabifise ngira ndabifise ukuvuga nukuraba utuntu twankenegwa impuzu nziza iki amavuta ndazi ko abadamu amavuta mutayasiga utuntu mwene utwo nyene mucamana sanzwe urumva utwombo twanje iki byose ndabisiga mpera uretse impuzu zonyene nza kupakira none nta matora ndagutumye matera turazifise nta bitanda nta kintu cyo bituma rero bidasaba ko urinda kwivuruga isakoshi ca ivarisi irahagije reka ndaguha amafaranga ariko rero ugerageze unyarutse gutekera kuko umwanya n'umwanya nshanza kugutora kandi ibyo usanga umaze gutekera nibyo nyine urazi ko jenga umwanya muto gerageza unyarutse urazi ko abana b'abakobwa bakunda kugira ibintu muteba ibibaza biraza gukwira uze kunyarutse sawa reka nje mu isoko kugura ivarisi ntamanda binyarutse byasize gucereza n'abandi byo kwikora nje ndazi usanzwe uri mwiza ibyo bindi ntibikenewe uza kwikora wisiga uja mu masaro no kwimuka amavuta aracamfata sawa unyarutse shigikira impano yawe shigikira impano yawe ikunde uyikundishe n'abandi nibwo buzima
akazoza kawe ikunde wikundishe n'abandi nibwo buzima akazoza kawe kunda none nakubuze sheri Nari ngaho hirya gato. umviriza rero wigore niwahura na Ariya uza kumubwira yitegure tuzoja no gusenga kandi bikunze adateguye umutima azatanga intaha imbere y'ishengero y'ivy'Imana yamukoreye ikindi numva umenga nimba yoronka nk'ishimwe yohereza Imana yoza yiteguye kuko yaramubwiriye neza vyari ivyo ndaza kuraba simbireyo ko nanje ndamukumbuye ariko rero hari ikibazo ndafise kuri ku mugoroba mu gitondo mwarimu ntiyarose umwanya wo kwigisha kubera ngo yari yafatiriwe bisaba rero ko tuza kwiga ku mugoroba ariko ndaraba simbireyo mugandi ndazi neza ko nza gushikaho ntebe sha nza kuba ari ku mugoroba cane oya vyiza wari kugenda ubu nyine kugira ntuhava uvyibagira ega ubusanga umunsi yamaze kupangira iyindi porogaramu ikindi naco iki ni igihe cy'uko ategereza kwiyegereza Imana kugira ntasubire mu mosha mabi sawa reka manze imisi tugiye mu nzu hamace ndabiranga bigenda sawa wigora ndabikora merci nawe gumutagata gumutagata kwiye Ere gumfashe neza. Nigushima Imana. Ego none ya modoka yawe iriye. Imodoka burya ndayicishije ku mazi nabonye isa nabi nase gucisha mwijisho ndi umunyamwanda. Ndavuga ati ko ari hafi reka ndagusange n'amaguru. Oya uri umunyesoko vraiment ndakwizeye. Ego. Okay. Ego. Bo. Hama rero nanje kubwira yuko itaza gukunda yuko ndagufasha kwimuka. Kubera ko hari umuntu ankeneye ku kazi tugiye kuvugana kandi ibintu by'akamaro. Ubwo gusa muze kwibuka cacumba ne navuze ko mama yoshikiramwo ariko muze kwikora neza kugira ngo ari yazoba aragishikiramwo. Ujya mukozi manovra aza kukikwereka. Ariko sheri nukuri ntivyari biri ngombwa ko Ariya yirirwa araza kubera ko je Marove yarambwiye yuko hari amafaranga madamu wawe yahaye Ariya kugira agende kurondera inzu nziza yo kubamo ubu akazu yahora bamwo ngo kari kabi rero urumva ko ico cakemutse yagize neza ariko rero uramubwira nimba atarayifata abihagarike kuko ndashaka yuko aza kuba hafi yanje kugira ngo dushobore gukora neza nyene twegeranye. Oya nawe ariko gasheri umudama ngana nka kujya ubona kumuzana mu nzu ugacutangura kumushyira kwa amategeko ngo atahize isaha n'ayandi mabwiriza niki nukuri nibaza ko atokora akazi neza niyo kwisanzura erega womenga yobagiye mu gasho Jimbo na wo mureka akidegemvye hariya nyene akigumira yabo Umva sheri ivyo bindekere kandi nivyo bijanye no kuvuga amafaranga ubireke jewe nzovugana nari kaje nzobitunganya bizogenda neza. Sawa basi mugaje ntubwe ngo muco ciyumvira ndagushigikiye singushigikiye pe. Wowe urakora ibyo nkubwiye ivyo bindi navyo uvyihoze sivyo sheri Namahoro menshi hamareka je cimbandanya ndagusika nibaza ni sawa turasubira turavugana ngira mvuye kubona n'uwo muntu yego sheri sawa musi mwiza matwe
Nibiki kumpamagaye aya masaha kana no kwinjira mu nzu. Ntabwo nashaka kwiwanyu bamenya ko turi kumwe kubera ko ikintu ushaka kukubwira ukimfasha. Kimenya waki. Urabona jewe narasediye. Idirimo amafaranga kandi amafaranga afatika pe. Nidiri y'umuntu yiviriye hanze ashaka gukina sinema kubonekana gusa gucamwo passage hagacazana amafaranga ariko ujya mushenzi ngo nisheri wawe kwansi n'umushenzi ni kirofa yarahiye arasimbaranana ngo ntapfa yakiriye umuntu adakuje ivyangombwa nazungurutse umutwe uranshuhana ndimvira umuntu nawe nshaka kamumfasha nasanze ari wewe rero ndakwinginze umumfasha umukonvenke paka yemeye Kushaka ko mama nanitsa kareye shaka ukuntu nje ndamuzi John wanje kene yubaha Imana kubaha n'umubosi wiwe sinibaza ko ivyo bintu bikora ahubwo numva wahindura ico ciyumviro Kersi none ugira John wawe aragororotse gose gusumba ba Samson reka kwigira umwana urakoze dushobora kubura uburyo ubimwumvishamo Fumu musaba umwanya muri babiri musohoke muce kuryoherwa nk'abantu bakundana ahantu hatuje nyuma ari kuri plage ariko azokumva ibyo umusaba byose zobikubwira ariko bikunde kaya amafaranga irabunza cyane ibyo uri kuriyumvira ndabikoze gusa yoca mpeba mbeho urazi yuko ibintu by'abakizwa byabogoje mu mutwe ikindi naco John arankunda sha arasonera ikirenze ico ndamukunda nanje nihenze nkazana ivyumviro by'uburofa nk'ivyo yoca mpeba kandi sishaka kumutakaza kabisa uyaranje ivyo vyumviro byawe ujana ahandi numva atakintu na kimwe no gufashamo none ya Kersi kumenga John wawe ushaka kumufata nk'Imana itageragezwa wowe rondera inzira zose zishoboka no ku mahera reka dukoresha amahera basi wowe nubwo azogusaba kugendesha amaboko uzugendesha amaboko ariko bikunde kandi diriciyemo cyo nzoga mu miliyoni utagabanijemo rumwe utavuyemo paka yemera none erega temeye none twabaho gute erega hajya no dukora amahera yo gusohoka twokesha gute abadada twabahiki tudafisa amahera inzira zose duhora dukora mwari karazizibira niyo mpamvu ndiko ndabigusaba mfasha umumiliyoni ni mutuma bitashira wanje umushinzi ibindi byose no byihanganira canke nkabirengera ariko washizemo ko ari umushinzi numva atakintu na kimwe cosubira guhurira ko je nawe nta kintu na kimwe twosaba kuvugana genda urondere uwundi muntu ashobora kubigufasha ivyo bintu je sindimo ndagusabye sivyo umbabarire ibintu byose navuze bibi ariko ndagusabye basi bikore ku bwanje Superbat irahingura amabati ya beige 30, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture. Ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri
Sheri, ibi bintu nibiki kweli? Hari ikidasanzwe nawe muzi ntihari, ahubwo mbona byiza wo murondera icuma Maruva akamutwara isakoshi, ibindi turabibandanya mu nyuma. Sinokunda kumufasha umara kuja gufungura amazi imisi ibintu afungura mva mutagira uko. Aho nturi muri babandi baha amafaranga ngo agiye kurya hakurya akayatwara kumwe mu betebete. Oya nukuri. Jo yamasha ndakurondera utwo mfungura. Basi nimba wumva yuko uteka ikibazo tujana aho babigurira. Naho wumva ko nyizeye. Sure. Kana kwizeye. Bisum. Disiguri kikari. Kuni. Mukena remo. Sinakubariye wewe. Ubu rero tugiye kubana mu nzu imwe n'umuhabara w'umugabo wawe. Ivyo navyo bikuye hehe? Uyu Ariya ni umukozi wacu kandi tumuzanye nkuko nawe twakuzanye. Umukozi? Nimba ari umukozi kubera iki inju ugacutinye ukamereza ukamenga ubonye igisuma cyane ko mutamuze ngo agende kora muri cya cyumba kizoramo muyaye mukamuzana mu vyumba biri VIP. Nawe nzokubwira ryari ngo wumve kandi ureke gusanisha umuntu n'igitutu. Uva ndakubwire ariko vy'ukuri ndandesho. Urabona yuko umuntu w'isitari yoza kuryamana n'abayaye canke kuja kuryama mu cumba c'abayaye? Tena mu rugo rw'abere. Oya, umuntu wese avake savarere. Ujya ategerezwa kuryama heza kandi umubahirize kuko n'umukozi mugabo arakurenze wewe. Kandi n'undi munsi ntudusubire kuzoza urancurira amajambo zana amajambo nazi yukuye yo kuri yari. Iyumvire nk'ubu dufashe umusitari nk'uyu tukamujyana mu cumba c'abakozi. Uwo vyumva ngaho hanze yovuga ngo iki? Yovuga ngo abera afata naba abakinyi biwe. Agateka karihabwa kandi agateka aho kana. Maboje. Kese ibyo nakombye kuvuga. Uri kunahura nabi. Ikintu shaka ko hari ava muri ino nzu bakamupangira akazu kiwe. Muno nabaye muri kariya kazu kandi ntibamuvuge. Malove. Ukurugu turi neza nyumve. Ivyo niko navuga ntibibaho ntibishoboka. Utegerezwa kumwubaha kandi umwubahirize. Ikindi naco kuguma aho uri hose wumva uri kurangereranya nawe ungereranya nawe ntuzusubire umunsi wa mwenda kwihanije kandi nakwihanije ntuzusubire agateka ukamye.
mugira ivyo umubwira yakora kugira iwabo ho abashi umushenzi akagira inoti nk'iyi jewe nishwe n'ubukene n'inzara hagenda n'amafaranga nganuko nta n'icumi mfise kamanze nkuramwo aya hamu nawe ndamubwira ko nasanzeyo uyu ndamuhaya Hihi. Akazi kagenze neza wabibonye ko wahindutse n'ibiki Ivamviriza je sindi umusuma nagufashije gusa kugira ndera amahera kwikenuza co naguhana arenga hanikiye tusubire genda ndondere mushika wa mubanye bitabaye ivyo ubuzima buzokurangirana nabi ubu ukoresheje ubwenge ukandaba neza urabona yuko yosubira kunyakira no kuntu nahengereye ubuzima bugoye nkaca ngenda ntamanije no kuraba nibyo agiyemo ko bizotera imbere aho naba ndiko ndibesha arakwakira nyene ivi igitego itabwa iwawe none yaca guhande wowe gihari nuko wamanza ugatahura amakosa yawe hama ukaja kuyasabira imbabazi hama ukazoca wenda gusubira kuyasubiramwo ivu urazi ivyo uvuga biroroshe kuvuga kandi urumva ko vyumvikana yo nyakira uko nyene gusa kuvyumva ega bise umutima mwiza ndazi ko ashoboye guharira ariko ku kintu namukoreye ntigisobanura yuko yosubira kunyizera ngakira mu nzu yiwe ivyo rero kuri ivyo ndizera ijana kwijana yuko kitokunda nta n'umwanya no kwirirwa nata ivu we nyizera gusa ndazi ko bizogenda neza hama shona gutekera nk'impanuro nuko ubona busuma buhagarikira hanyine bitabaye ivyo ubuzima bwawe buzorangirira nabi ikindi naco aho amafaranga yawe agumane je ntashaka akabona aho utabanze ndubona nanazi kubona aho tubona kuma Shiri, ndenda bi. Ikibazo mbaza nimba bidateba ko ndihutsa ngira nje. Ariko vyukuri gashe. Ibi bintu wabikuye kuki? Kugira ngo ufate ingingo wowe wenyene. Uzana umukobwa ngaha muri rugo kandi je nabyanze. Ndavuga umukobwa ari. None Shiri. Nta burenganzira ufite bwo gufata ingingo mu rugo rw'iwanje. Bivuze ko ico ushatse gukora cyose banza kugisha inama wewe. Mbeho wewe ko wafashe ingingo ugahaguruka n'amaguru yawe abiri ukaje kuraba wahoze ari umugore w'iwanje tangishije inama atarakimeza. Jewe Wowe nyene bibaze batabyonze.
ukundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe ukunde ukundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe